duteye akamu umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere iri barura rya pifu bikamuka riheze ibirivamwo nimba bashaka ko dukira ntibyicire ngo bamasigara cicara kuko uwo mugambi nta marekomandasiyo uguha urakwereka aho ugwaye ushaka ukikosora ushaka ntibikosora twere twarabibonye ko ibyo gukosora ari byinshi abiniri kubwira ushaka urakosora ucanke ukareka urumva rero PFA rero yarigeze kwa mu 2012 icegerayo kirasohoka ico gihe harabi yindi mu 2014 mugabo icegeranyo nticasohoka ubu rero mu 2022 na 23 iyo ntuze iyo suzuma risubiriye rero uwo mugwi cyo bitare konzita ubu bikora waraciye no ngaha urabaza n'abandi societe civile baratubaza agira gute warasohoye icegeranyo rero ico cegeranyo rero carerekanye utunenge twinshi ingene amafaranga atunganywa ingene ikontrol rigenda twasanze utunenge ari twinshi nico bituma rero tuvuga tuti iryo barura rigahera bibe intango yuko leta ikiza ico gisata uko je ndasubiyemwo ico gisata kitakorowe ibi byose biri kubera ngo byiterambere ntibishoboka izi ngwane zose turi mu byo butunzi ziboheye aho hantu bica bigaragara iyo imigambi yitunganya nabi iyo amahero tari kurakurikirana bica biba ikibazo dusabe rero yuko umushikiranganje w'agaca leta tumutera intege iryo barura ntirize cerija mu kabati ibirivuyemwo tumutera intege ahubwo bizana amahinduka ibitegurwa ry'amafaranga leta kirakoreshwa yitondegwe ibintu byinshi usanga binyegeje ngene mu gutegura amahera usanga ataboneka atagize gute bize bigaragara imigambi yose je muri budget imenyekane tutangura ingendo ushasha dukire ubu Burundi tudahindutse dukira na gatoya tugatere kam kandi abakozi bakura kuri ba leta niyo uri kurabumva umengo ntibashaka guhinduka bashaka muri vya bindi nta wunkontorora amara leta ndakoresha ko shaka ingiriki anyuruze atacamira control nizibe ntumenye priorité abantu batanga amahera uko bashaka atagikurikiranwa ibyo bintu bihagarare kabisa kuko d'abord nishobora gukira mu gihe ingorane tureko turabona aho ziri ushaka ugenda kwigisha abanyagihugu ari yango tubaje mu iterambere bagwiza umwimbi bagira iki ingana amafaranga leta ikoresha imigambi iri tungane aho bidahindutse niho gufata imbuga itugakubita mu mazi ikindi naco ubiravye birabaje kubona ikintu ca planification cyarasubiye rero twarakivuze cha planification cyarasubiye planification bayiburaguza kubera iki kubera uplanifier ucowerekana imigambi iri priorité babandi bashaka imigambi yo kwirira amahera yoroshe bacabura aho baca ko priorité planification kwereka tuti ibiri priorité ni abantu bose bakabibona ushaka ibintu uracisha kote n'ibikunda planification igaruke iyo evaluation PFA iyo suzuma turasavye nitegura ry'amafaranga y'iki bize bitegurwa ry'amafaranga rishasha binyegurura ivyo bintu byose by'amadeni bize ku mugaragaro abarundi rero twitegura dutangura ibishasha